je guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Hervé Niyuhire. Mautunga kuri umwanya turengeje ko twariko turatunganya ano makuru mugira mukurikirane yo kuri uyu wa gatatu genekezo rya 18 munyonyo umwaka wa 2020. Nabutse yuko RPA mudukurikira muciye ku ngurukano nomenyi kuri wese 3 akaburongo RPA akaburongo BI. Ingo nkuru zigize ano makuru nazo akaba ari zikurikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraye akuri inkoni ku gishitsi ishamwe mpuzamakungu ONU kubijanye no gusubiza ku murongo ugwaruka rw'umugambwe CNDD FDD kubwiwe ahubwo ngo rukwiye kurushirizaho ibikorwa byo gucungera umutekano w'igihugu maza kubikurikira. Abarenga igice c'abana bari munsi y'imyaka 5 mu Burundi bafise ingwane zo gufungura nabi. Mu cegeranyo c'ishirahamwe gitaho ineza y'abana UNICEF cemeza ko Uburundi buri mu bihugu vya mbere kw'isi bifise igitigiri kinini c'abana bazingamitswe no gufungura nabi. Navyo nyene murano makuru maza kubikurikira. Namwigabane amagara soko ry'ubuzima mwamukurikira ku misi yose ya gatatu. Uno munsi tubaganirira kubijanye n'indwara ifatira kumara bita occlusion intestinale mu rurimi rw'igifaransa. Mwebwe ivyuma ni Sikabera, gufata amasanamu nawe ni Emile Nibasumba. Mukanya idonito. Ndaseka ndi kubaha ikaze muri ano makuru. Reka tuyahere mu bijanye n'umutekano. Ntamvo nimwe yoza isigura rusansuma y'amoko yatangujwe na leta ya CNDD FDD mu bakozi bose bo mu gihugu atari imvo za politike. Bivugwa n'urongo ishirahamwe ryo mu Bufaransa SOS Racisme rigwanya ikumigwa iyo ryose. Kubwa Dominique Sopo, ubutegetsi bwa CNDD FDD bushobora kwisanga bwonyene bwarengewe n'ingaruka z'iyo karata y'amoko buriko buracokoza. Dominique Sopo yasobanuye mu Kirundi na Trésor Niyongapu. Ce recensement, il est nécessairement inquiétant dans la mesure où on sait que le Burundi est un pays qui a été traversé par des tensions ethniques. Iyo rusansuma irateye amakenga nyene umuntu afatiye ku bwicanyi bwabaye muri kahise mu Burundi buhereye ku njyane z'amoko. Haranigaragaza ivyiyumviro vy'ihonyabwoko. Kuzana amoko muri rusansuma ntibihumuriza, ico ni cambere. Ica kabiri si mu gihe cy'ibiganiro canke cyo gukemura indyane. Iyo rero biriko bikorwa n'ubutegetsi nk'ubwa CNDD FDD bukoresha amoko ku nyungu za politike, impungenge ntizobura. Une récurrence de l'utilisation de la dimension ethnique à des fins politiques, il y a de quoi être potentiellement inquiet. Ce que l'on peut craindre, c'est que en jouant sur cette fibre ethnique, parce qu'on voit bien ico gutinya nuko ubutegetsi butanguye gukoresha ikarata y'amoko, ico si kinyegezwa, biraboneka ko bazanya amoko ku nyungu za politike, ibishobora kuvyara karambaraye, ubwo butegetsi bwonyene bugasanga bwarengewe. Amakenga ariko arashikirizwa arafise ishingiro. Leta yafashe ubwayo ingingo yo gukoresha ikarata y'amoko atawundi igishije inama, kandi sinibaza ko hari abantu benshi boba biyumvira ko ubutegetsi buhari muri kino gihe mu Burundi naho ari bushasha ari ubutegetsi burajwe ishinga no kunganisha abanyagihugu canke gutsimbataza agateka kazina muntu. L'égalité entre les citoyens au Burundi ou de faire en sorte de promouvoir les droits de l'homme. Ibihugu bibanye vy'u Burundi n'amakungu birakwiye rero gukanura bikabona uruheri rw'ubutegetsi bwa CNDD FDD buriko burondera kugarura icizere mu bindi bihugu. Dominique Sopo ahamagarira abo bose gusaba leta y'u Burundi ivyemezo vy'uko igiye twitwararika ukutubahiriza agateka kazina muntu nk'ingwati kugira imigenderanire inagugwe. N'ubunyene kurikira Dominique Sopo arongoye ishirahamwe SOS Racisme. L'ONU doit poursuivre
suivre de façon sérieuse sa commission d'enquête et être extrêmement alerte. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ritegerezwa kuguma rikurikirana umugwi wayo ujejwe kugira amatohoza mu Burundi bakagumiza ijisho ku gihugu. Nibaza ko ONU yategerezwa gushikiriza aho ihagaze kuri iyo rusansuma ishobora gusubiza igihugu mu ihumbi. De l'invocation des droits de l'homme par l'ONU notamment et la surveillance de cette dimension des droits de l'homme, il y a aussi bien évidemment des jeux politiques régionaux. Il y a un levier. Ica kabiri hambavu y'ico gikorwa ca ONU cyo gukurikirana ko agateka k'abarundi kubahirijwe hariho n'ibijanye na politike y'akarere. Ubutegetsi bw'ubu biraboneka ko burondera kwiyegereza ibihugu vy'akarere vya Afrika mbere n'amakungu. Ni n'ingendo nshasha itandukanye n'iyo muhisi nkuru nziza. À ces différents pays de faire preuve de fermeté vis-à-vis du Burundi et d'obtenir en échange de discussions, de coopération en matière sécuritaire, en matière sanitaire. Kuri ico ivyo bihugu vyose bikwiye gushiramwo inguvu mu vyo bemeranya bagasaba Uburundi ivyemezo ko bagiye guhagarika iyo ngendo idahumuriza bubahirize agateka kazina muntu. Leta y'u Burundi yiyemeze kandi kubahiriza ibikorwa vy'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu ibikorwa haciye imyaka biburizwa depuis de très nombreuses années, fragilisés dans l'effectivité de leurs tâches à partir du moment où ils se situent sur le territoire burundais. Tubandanya n'amakuru twateguriye Motunga tubandanya n'amakuru twateguriye mu bijanye na politike. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaraye akuri inkoni ku gishitsi ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu gihe iryo shirahamwe ryaheruka gusaba leta y'u Burundi gusubiza ku murongo ugaruka rw'imbonerakure z'umugambwe uri ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye yaruhaye nyabuna impigi anarusaba kandi kurushirizaho ibikorwa vyo gucungera umutekano w'igihugu. Idonido na Josiane Muzaneza. Ahari kuri uyu wa mbere igihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi akongera akaba n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yari kuyugurura icese indwi yahariwe umugwanyi. Shimire cyane abahumure bari gumize tugaguma tugenda ku nzira imwe y'urugamba. Dushimire cyane n'intwari zikuze urwo rugamba. Ahejeje gushimira abo bagwananye urugamba, Evariste Ndayishimiye yavuye atandukira urwaruka rw'imbonerakure z'uyo mugambwe uri ku butegetsi. Ico gihe uyaramutswe igihugu yarazikeje yongera nazihamagarira gutsimbataza ibikorwa vyazo byo gukizura bakima amatwi abo bose babinegura. Muzokumva abantu bavuga ngo abarundi ntibagire izamu, ntabaravuga ngo imbonerakure n'imbingo kubera tugira irondo. Uzutube n'ujya bivuze ko ari we mwaka utagaririye igihugu ari umumenja. Nagenda abwire imbonerakure muri ngaho Sirira Mukingi umwaka abo bose avuga ko bagwanya ivyo bikorwa nabari mu mashirahamwe mpuzamakungu atandukanye na cane cane ishirahamwe ONU. Iryo shirahamwe ribikishije ku munyamabanga mukuru waryo Antonio Guterres ryari ryasavye mu cegeranyo ryashize ahabona kuwa gatatu munyonyo no mwaka ko leta y'u Burundi yokuri bigwanisho mu banyagihugu batabifitiye uburenganzira, mberagira ko anasaba ko imbonerakure z'umugambwe uri ku butegetsi zosubizwa ku murongo zigahagarika amabatandukanye zikorera batavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri iryo jambo rero ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu byaragaragaye ko izo mpanuro basa n'abazigwije n'ubusa kuko hambavu yo gutera intege izo mbonerakure Evariste Ndayishimiye akoresheje imvugo ifobetse yahamagariye abagumyabanga b'umugambwe arongoye kudatega ubwoba n'ivyo vyegeranyo kuko ataco bizoshikako. Intero urakomeye cyane muga ntantari rigera yinjira mu busho bw'inkongo ariko ikikora irakanga ikaze sigakabuka zikiruka. Rero mumenye yuko ni habu no munsi dutekanye so kuvuga ko intare haraho yagiye. Nico gituma mukuba mwumva abakanga bakankamwa ngo ikazi niravuze ngo oniravuze ngo Européenne iravuze kugira ngo duhahamuke. Abo Evariste Ndayishimiye yisi intare yasozereye abamenyesha ko ivyo bokora vyose batazigera babuza abagumyabanga yagereranije n'impongo kubandanya barisha. Arakoze Josiane Muzaneza. Gucungera imbibe z'igihugu gucungera imbibe z'igihugu n'umutekano ni kuba c'inzego z'umutekano zifitiye ububasha. Ivyo shikirizwa n'umushingwamanza Gustave Niyonzima inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagariye imbonerakure kubandanya ibikorwa vy'amarondo no kizura yifashishije ingingo ya 72 y'ibwizwa shingiro.
cy'iyo ngingo ya 72 ahanini ivuga yuko uwari we wese ashobora gufashanya n'umuntu abijejwe akamweforma akamubwira ati ibi nibi biriko bigenda nabaha nimuze murabe ariko ntibisigura kwaca asubirira inzego zibijejwe gucungera umutekano kugira amapatrouille ababifitiye ububashwe bagenewe n'ayo mategeko arico twita Corps de défense et de sécurité igizwe n'igipolisi igisirikare eka n'abantu bamwe bari mwiperereza byo kuraba umutekano nge n'ubumezi abo nibo bafise ububasha bwo gukora ivyo bite bazwi n'amategeko nibwirizwa shingiro bafite n'amategeko abagenga simbonera kure kuko ejo hazoza uwundi mugwi wo mu wundi mugambwe ari sawanya Frodebu ari Prona abadasigana canke senere canke FNL irafite nabonyene parti ya jeunesse yabo none nabo bose bababwire ko bategerezwa gukora ivyo adoma kurutoki bamwe abo mu mugambwe wiwe kandi ari umukuru w'igihugu yategerezwa kubonera bose kandi akerekana abajejwe gukora ivyo bintu n'abantu bazwi n'amategeko iyo ngingo yishimikije ingingo ihububasha izo mbonera kure n'ingingo ibwira umurundi wari we wese kuba amagabo akabibwira abantu babijejwe n'amategeko ati bibi biriko bigenda nabi. Turabandanya n'amakuru twabateguriye mu bijanye n'amagara y'abantu abantu 11 nibo batowe umugera wa corona mu bipimo vy'abagera kuri 123 bapimwe kugenekerezo ya 15 munyonyo uyu mwaka ivyo bishikirizwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu n'ubugwanya sida bucishije mu cegeranyo bwashize ahabona kuri uyu wa gatatu kubijanye nuko ivyo bugwanya umugero wa corona vyifashe ubwo bushikiranganje bukamenyesha kandi ko 10 muri abo bari baje bava hanze baciye kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye gushika ubwo bushikiranganje bumesha ko umuntu umwe gusa ari we amaze guhitanwa n'uwo mugera mu gihugu cose kuva wibonekeje mu gihugu. Mucho gisatanyesha amagara y'abantu kuva ubu mu gihugu cose abaremesha kiyago bagiye gufasha mu kuraba uwo wese yikeswe ko yoba afise umugero wa corona ivyo bishikirizwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu kuri wa gatatu hari mu biganiro haya amesha makuru aho yamesheje ko naho isekeza ryo gupima umugero wa corona ryaheze kumibeza igihugu izobandanya kuri Kiatade Ndikumana n'umushikiranganje w'amagara y'abantu. Abaremesha kiyago nibo tuzotuma ubonye umuntu afite corona nyabuna kena kwifuje bajye abantu barakuranga barabishira abarwayi bigeze kwibora y'itubu nawe twarabigishije cyo bapima corona virus tuce dushirako yuko ikomine azoba ahantu bikoresho bimuguza dushira muri ayo mavuriro acha babwira nyene n'imiti ngembere kuhara n'imiti cyane ikina urazi yuko isekeza yatangujwe aheze kuva mu kwezi kumwe baratangije cyambere cyo mu kuri yari yatanguje isekeza acavuga ati ni mubanda kuva gushika kuri kumbirizi nayo kuri wo wese azoba yavuye hanze y'igihugu agafatwa ariko aratembera adafise urupapuro gwerekana ko yipimishije azofatwa nk'umwansi w'igihugu. Tugize imisi tubona ndabibereka kubera ko ikibuga cy'indege n'abakikombere harabagora aho kuguma muri hoteli barindira nyinshi bamusanga yabatisha muri kati ubwo nicyo tubasaba abenegihugu bose mubonye ukavuye hanze akamukona muri kati mubaze certificat atayifise sizo bamugana naje n'ukwita bashaka gufasha kwenye nshobora yagize neza yuko umuntu haba bigeze umuntu azoca ntana y'ivyo azobara hasi w'igihugu kuko avuye hanze ndetse kumenya yuko arindira akamenya kugira ngo arabimene ameze kugira ngo akingire abo wiwe ajagana birabaje kubona umuntu ashobora kuviguraya akagenda mu rubanza mu misa begi nayi nayi irihe begi ubutungane burihe RPA yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru Iwacu bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 22 Gitugutu umwaka wa 2019.
nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha amakuru. abantu benshi bafungwa yo kukadenderezo. Tumandanya n'amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'indero. Abanyeshuri bo kw'ishure shingiro ryo muri komine Rugazi mu ntara ya Bubanza ntibize kuri wa gatatu. Imvo nibikorwa byo guhimbaza indwi yahariwe umugwanyi by'abahungabanije. Ivyo rero bikaba bitaguye neza bamwe mu bavyeyi mbere no mu bigisha. Rachel Kagisi. Guhera mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu kibuga cyo kwishuri shingiro ryo mu Rugazi ku murwa mukuru wa komine Rugazi nyene hanyuragirana abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD bambaye imyambaro isanzwe iranga umugambwe wabo. Bari ngaho mu rwego rwo guhimbaza umunsi mukuru w'abarwanyi. Umurisho n'ingoma niwo waryosha ibirori. Ibirori ariko byahungabanije ivyigwa kw'ishure Ecofo Rugazi. Ingoma ziko zivugira imbere y'ishuri, imbere y'amabiro, nta kuntu boshobora no kwiga. Abanyeshuri bose basohotse nta n'umwe ari mu ishuri, ariko ngo baserebera umunsi mukuru w'abarwanyi. Ndabona gusambaye impuzu z'umugambwe gusa, abantu bakuze gusa. Vyanka vyakunda ivyigwa vyategerezwa guhagarara hejuru y'urwamo rw'ingoma n'abantu n'intebe zari zasohotse kugira zifashe abari mu birori. Intebe zo mu ishuri nizo bicaye ko ku kibuga z'abanyeshuri muri primaire muri secondaire. Ivyakozwe kuri iryo shure ntivyahimbaye bamwe mu bavyeyi eka mbere na bamwe mu barezi. Kubgabo ikibanza c'ishure cari gikwiye gukingirwa ibikorwa byose vya politike. Twarondeye Nyandwi Izahake mustanera wa komine Rugazi yahakanye ivyo bivugwa akaba yasiguye ko ivyo birori vyabaye inyuma y'amasaha y'ivyigwa kandi ko intebe zakoreshejwe muri ivyo birori ari intebe za komine. Arakoze na Rachel Kagisi. Na mu bijanye n'imibano ibiciro vy'imikate vyaduze mu gisagara ca Bujumbura haraheze indwi imwe. Bamwe mu bacuruza imikate bavuga ko vyatumwe nuko ifarini n'ingano yaduze ibiciro kubera hari n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro batazamibura. Abanyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko ibiciro vy'imikate vyaduze birenze. Abo twavuganye baba mu makartier atandukanye bavuga ko umukate wose waduze ko amafaranga 200 yose. Abana ngo basigaye baja kw'ishuri ataco bashize ku munwa. Abana basigaye baja kw'ishuri batariye agakate. Umukate w'igihumbi twara tugura igihumbi utugura 1000. Umukate w'igihumbi n'atanu tugura 1700. Umukate w'ibihumbi 2 tugura 2200. Umva 200 ni myinshi ufise abana nka 5 umva ko ari ngora. Uretse umukate waduze igiciro, ibitumbura n'icapati n'ibindi bikorwa mu ifarini y'ingano ubirose usanga rutuntu dutoye cyane ugereranije no mu misi iheze, kandi hari naho ugenda kubaza bakakubwira ko atabihari kubera ifarini yaduze. Ubajije igituma badugije ibiciro, abadandaza bakubwira yuko ifarini y'ingano itakiboneka. Umufuko w'ibiro 25 wahora ku mafaranga ibihumbi 43 haraheze indwi, ubu ugeze ku mafaranga ibihumbi 53 bivanye naho uranguriye. Bamwe mu baranguza iyo farini y'ingano twavuganye bavuga ko imvo y'ikena y'ifarini ari ubukene bw'amafaranga y'agaciro, bagasaba leta kwiga ico kibazo c'ikena ry'ayo mafaranga y'agaciro. Arakoze na Bataza Miburo. Tukivuga ibijanye n'ibiciro, igiciro cy'umufuko w'isima ya Buseko nikiyatangura kubahirizwa mu gisagara ca Bujumbura nkuko cyo cyashinzwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji kuwa 11 Munyonyo uheze. Abacuruzi yo sima babwira abayigura ko bareka kumanura ibiciro kuko nabo kibagora kuronka ku giciro cyavuzwe n'ubwo bushikiranganje. Idonido na Erge Veremesha. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko nubisima itaraboneka neza ku giciro cyavuzwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji haraciye indwi. Uno munyagihugu aba mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura amenyesha ko kiretse igiciro kitamanutse ngo ni ivyo kwandika abayiranguye kugira hakurikirane uko icuruzwa rigenda ntibikogwa. Umba bavuga ko bapongoje ne 23 ne bari kubagurisha ko kandi ibyo byo kwandika nta kimwe bandika bya byari byo bavuze gusa kare 29 barapongoje cyashaka kuri 23 ega nibo cyaho cyakurikiza kandi taboneka. Eka no mu buraruko bw'igisagara ni nkuko kuko igiciro nticubahirizwa. Simari kujanye ni 28 rega bagira bitandukanye n'abategetsi ntuyumvire ngo n'abanyagihugu bato umutegetsi akomeye usanga ari abanyatshenyere kuri iyo pe ntabwo yigeze manuka kabisa. Mu makarti aherereye
hagati mu gisagara ho ari hamwe hamwe ibiciro bikurikizwa n'ahandi bitaratangura gukurikizwa ariko abanyagihugu bavuga ko babajije abadandaza bisima impamvu batamanura ibiciro bababwira ko biva kwishira hamwe buseko rigitoranya mu gutanga isima birakurikizwa hamwe hamwe ariko muri ko baravugana n'abadandaza isima barakubwira yuko ingorane ziri muri buseko b'abantu bakomakomeye bo muri CNDD-FDD bose bashatse kudandaza isima nibo baca bayikumira ko bose ugaca usanga barya abandi bato biragorana nyene bayironka igiciro ntarengwa categetswe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji akaba ari amafaranga y'amarundi 24,000 n'amajana 5 RPA yagerageje kurondera Immaculée Ndabaneze umushikiranganje w'ubudandaji ariko ntiyitavye telefone yiwe humura Burundi Yakwe tabandanya n'amakuru twateguriye Uburundi buri mu bihugo vya mbere kw'isi bifise igitigiri kinini c'abana bazingamitswe no gufungura nabi icegeranyo cishira hamwe gitaho neza y'abana kw'isi UNICEF kivuga ko abarenga igice c'abana bari munsi y'imyaka 5 mu Burundi bafise ingorane zo gufungura nabi abarenga 63 nabo bari mu bakwa kuja mu bibazo byo gufungura nabi bikabije Innocent Valente niyo teguriye no nkuru Ishirahamwe gitaho ineza y'abana kw'isi UNICEF mu cegeranyo caryo cagiye ahabona kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 17 Munyonyo 2020 rivuga ko mu ntango z'umwaka w'2020 abarundi bangana umuriyoni n'ibihumbi amajana 7 bari bakeneye imfashanyo z'ibifungurwa zihuta muri abo icegeranyo ca UNICEF kivuga ko umuriyoni wose muri abo bakeneye gufashishwa imfungurwa vyihuta ari abana kubw'iryo shirahamwe muri uyu mwaka abana bangana 52 barakiriwe mu bigo vyitaho abana bagwaye indwara zo gufungura nabi UNICEF yo mbere muri ico cegeranyo yemeza ko abarenga igice c'abana b'abarundi bari munsi y'imyaka 5 bazingamitswe n'indwara zijanye no gufungura nabi malnutrition chronique niko ico cegeranyo kivyita ico cegeranyo nyene cerekana ko 63 vy'abana bahakwa kwinjira mu gitigiri c'abana bafise ibibazo bikabije byo gufungura nabi risque de malnutrition aiguë sévère mu gifaransa ivyo bibazo byose UNICEF isanga vyunyuka kubera ibibazo by'ubwoko bunyuranye Uburundi bugenda buracamwo harimo indwara z'ivyaduka imyuzurire n'ibindi biburagiza abarundi mu bikorwa byo kugwiza umwimbu ishiramwe UNICEF rero rikavuga ko kumwe n'abafasha babo mu mwaka w'2021 bakeneye imiliyoni 27 z'amadolari kugira bafashe muri ivyo bibazo bihanze Uburundi icegeranyo ca UNICEF kivuga ko imiliyoni 5 n'ibihumbi amajana 3 muri ayo akenewe bijanye n'imfungurwa gusa Arakoze na Innocent Valente singira nkabo abanyagihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke barahanzwe n'imyuzurira y'amazi yatewe n'imvura nyinshi yarayiragwa ubu rero makartier amwamwe huzu bidengeri by'amazi arerembamwo amaziranoke amazu atari make nayo akaba ashobora gusenyuka umwanya n'umwanya Vicrise Nineretse mu makartier anyuranye yo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke kuri wa gatatu abanyagihugu bazindutse basanga amazu yabo ari mu bidengeri by'amazi amakartier abangamiwe kuruta yandi ni SOS na Sociale naye amazu atari make akaba hakwa gusenyuka ahantu habangamiwe cyane ni mu gice ca SOS naho bita muri Sociale amazi yuzuye mu mazu amazi arabomoka inzu zimwe abantu bagiye bazima kweza zakinigaga abanyagihugu baho mu Cibitoke bavuga ko iyo mvura yaguye mu ijoro ryo kuri wa kabiri isaha 4 zirenga kugeza isaha 12 z'agatondo zo kuri uyu wa gatatu ahatari hake amazi yahereye mu tuzu twasugumwe natwo turaheza turasesa ubu hakaba haboneka amazira ntoke areremba ku mazi akikuje amazu imvura yaguye nyinshi itaba kuje bukahereye saa 4 n'inusu z'ijoro igeza 12 z'igitondo kuko twari zimaze kuzura urumva zishatse gasesa ntizisesa amazi agaragaza zisesa n'imyavu mu gisagara abanyagihugu bavuga ko iyo myuzurira rero yoba yongerekanye kubera imifurege itwara amazi ari mito mu gihe igisagara gitera caguka
Arakoze na Chris n'interetse namwe bijanye n'ibindi bidukikije ibarabara rikuru inomero 2 Bugarama Gitega ryacitse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu gace ko ku mutumba Mehe muri zone Bugarama commune n'intara Muramvya mu gihe abasanzwe bakoresha iryo barabara basaba ko ryosanurwa vyihuta ubushikiranganje bujejwe ivy'inyubako bumesha ko mu kiringo kitarenze indwi imwe gusa hazohabonetse ibarabara fata kibanza Emmanuel Niyungeko. Imvura yaguye ijoro ryose ryo kuri uyu wa kabiri rishira uyu wa gatatu niyo yoba yabaye intandaro y'icika ry'ibarabara rikuru nimero 2 Bugarama Gitega. Iryo barabara rikaba ryacikiye ku kiraro cyo kuruzi Nyabuhururu ku musozi Mpehe muri zone Bugarama commune n'intara ya Muramvya. Kubari basanzwe bakoresha iryo barabara bavuye mu ntara ya Gitega ibintu bikaba bitari vyoroshe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ni mu gihe vyasaba ko babanza gufata ibarabara rikuru nimero 1 Bujumbura Kanyaru bagakatira mu Kibogoye kugira ngo babone gushika Muramvya. Umushikiranganje acejwe ivy'inyubako n'uburaro yari yishikiye aho iryo barabara ryacikiye. Deogracias Nsanganiye umwami asigura ko ico kiraro cacitse kubera uburemere bw'amazi. Burari nyinshi cyane ngahe Muramvya kuko ko iki kiraro rero cyasituwe n'amazi yaje cyane hama amazi caratsibira ukweha yahora camwo ikiraro gica kirananirwa kirasenyuka. Kubwo umushikiranganje Nsanganiye umwami rero icihutirwa mu maguru masha ngo nukurondera inzira yo birafasha abahora bacisha ibidandazwa muri iryo barabara. Twazeranye n'abahinga baraba ivy'amabarabara bari muri ubushikiranganje usanze yuko ikihutirwa ubwa mbere kubera ko ari barabara nkenerwa gose ryacamwo imiduga ibintu n'abantu ni barabara gihutirwa gose arico gituma rero guhera ubunyene imashini ariko aradugira ngo dukore ibarabara mfata kibanza ngaha nyene rishobora kuba rirafasha uruja n'uruza kugira ngo aho hantu dukoze hashobore kuma neza hashobore kurengana ata kibazo biragiye gufata nk'imisi 4 gushika kwiyinga rimwe. Ibarabara rikuru nimero 2 Bugarama Gitega rikaba rihuza intara za Muramvya Gitega Ruyigi na Cankuzo. Arakoze na Emmanuel Niyungeko. Iganiro muri Burundi murekurike muciye ku buhinga ngurukano menyi kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Igabane amagara soko y'ubuzima mwamukurikira ku minsi yose gatatu uno munsi batuganirira kubijanye n'indwara ifatira kumara bita occlusion intestinale muri mu Gifaransa. Ni indwara ivugwa igakira iyo umugwayi yivuje hakiri kare. Muri kino kiganiro turaja kubona bimwe mu bimenyetso vyayo n'ingene abimaze gufata bakurikiranwa n'abaganga. Kino kiganiro mwagiteguriwe na Onezime Dushimagize. Amagara soko y'ubuzima. Amagara soko y'ubuzima ni ikiganiro gica ijya nino indwara zitandukanye ibizitera n'uburyo twozikingira. Ikiganiro amagara soko y'ubuzima gica ku radio ijwi ry'abanyagihugu RPA ku munsi wa gatatu. Chuti bakunze ikiganiro amagara soko y'ubuzima turabaramukije. Uno munsi turabira hamwe indwara ifatira mu mara bita occlusion intestinale muri mu Gifaransa. Ni indwara ifise ibimenyetso bisa n'ivya cancer ifatira mu mara bita cancer colorectale twabonye mu kiganiro giheruka. Bivuga ko iyo umuntu yibonye ko bimwe mu bimenyetso bijaye no kubabara mu nda, kugira iseseme, kugumigwa iyo umuntu agiye ku mwanda mukuru ivyo bita constipation canke gucibwamwo ukudahwa no gutakaza ibiro atoce yitiranya izo ndwara zibiri kuko zidasa. Muri kino kiganiro turaja kubona uko iyo ndwara bita occlusion intestinale ifata ibitera n'uburyo bayivura. Umutumire w'uno munsi ni muganga Cyril Ntahompagaze. Jewe nabateguriye kino kiganiro ndi Onezime Dushimagize. Ndabahaye ikaze. Muganga iyo ndwara ifatira ku mara bita occlusion intestinale ni indwara iteye ite ifata gute? Ni indwara nkuko mubivuze ifatira ku mara. Rero iyo ndwara ishigira nuko amara araziba akaziba byo hejuru je tuta partiel cyane kaziba gose. Rero umuntu aheza akuzura inda akabara mu nda cyane akayogwa hanyuma nahise ngaje ku mwana mukuru canke byitwita gaze ni kuvuga ko imperu ndaza icepfo zizaza mu zirengane
umuntu rero agaheza akaba amerewe nabi rwose kuko murumva igihe ibintu wariye bitariko yarengana neza murumva ngene umurwayi acamera biva kuki icyo biva ko ushobora kuba ari ibintu turya hariho nk'abantu bakunda kugumirwa mu nda canke akaba yigeze kubagwa aho rero biraheza bikaba canke nk'umbure akaba nyene nazo isubiza ikashobora gukomereka yumva biva ku bintu bitandukanye hari n'izindi ndwara ziva ku kwicana mu miryango hari izo zaba bisana n'ivyo ntitwovuga ko hari ikintu bipfana gutyo kubera umuntu mu muryango yageze kurwara amara yuko n'ubundi aza kuyagwara ariko aba bumva ngo bafise ngo koropati basanga rimwe na rimwe aragumirwa ahandi kagira nabo ayo mara iyo yarwaye nk'uko arashobora kugira ibibazo mu nyuma ariko rero na cyane cyane iyo yigeze nko kubagwa mu nda birashobora gutuma isugi zizibira naho hari ibimenyetso bitandukanye byerekana iyo ndwara muganga Sire Ntahomagaze avuga ko ibipimo byo kwa muganga ari byo bikwiriye kugira ngo bemeze ko umuntu agwaye occlusion intestinale kugira ngo twemeze iyo ndwara nivyo ibimenyetso byonyene no kumusuzuma tukamugira icyo twita examen physique birashobora kuba byikwije kugira ngo tuvuge tuti afise iyi ndwara ariko kugira tuvyemeze neza tukamucisha mu radio tukamugira ikintu bita ASP abdomen sans préparation turashobora n'umubwira no kumukorera ikintu twita ecography ivyo byose rero biraheza bikaduha ishusho ibimenyetso vyerekana yuko ari iyo ndwara ari kuvuga amara yazivye aho rero muri icyo gihe ni indwara isaba kuvurwa byihutirwa ibyo twita urgence ni urgence chirurgicale kumuvura turaheza tukamubaga ariko imbere yo kumubaga hari ibyo bishobora gukorwa imbere y'uko nk'umbure ashikira ahantu hari ubwo buhinga bashobora kumubaga navyo turabikora imbere ko tumungika abantu bashobora kumubaga abitwa abaganga baravuga bakira neza sinubwo mu indwara icyo bitagoranye kuko biragorana kuko murumva akenshi nuko iyo zamaze kononekara gutyo amara turayaca ukuvuga ko tutasubira kungana uburebure uko yarangana aha naho usanga twayaciye tukayafatanya n'uruhu ku buryo uzokumva umuntu afise ngo agaposhe ku nda ni ukuvuga wa mwanda mukuru wahora uca hepfo uramara igihe uca mu mbavu kugira ngo abanze ahafatane rero niyo mu nyuma yabarakize ntabari wa muntu akomeye neza nkuko ababondi bameze kuko hari ivyo kurya tumwankira tugasanga ateze kurya utuntu tworoshe duke duke nuko ikibazo c'amara aba carigeze kuba ntigikira burundu rwose ku buryo waheze ukamera neza nkuko umeze kera iradiyo y'abanyagihugu siyo rediyo yako siyo rediyo yangu ni rediyo ya umma iyo umuntu amaze gufatwa n'iyo ndwara y'amara ngo si byiza kurya ibintu bigumye kuko bituma kugumirwa bimushikira agiye ku mwanda mukuru guca kongerekana ibifungwa bitera indwara iyo uriye nka bijya bintu bigumye usanga ufite ikibazo cy'amara ni ukuvuga bitwita nka constipation birashobora kuhazibya ugasanga rero wa mwanda mukuru urashobora kuza ameze nk'ibuye ugaca uzibira hahantu ugasanga rero umwanda mukuru mushiye kurengana uyandika vyimba arashobora kugira iyo occlusion kubera impanuka yagize ariyo mwibarabara ibiterane byinshi ariko ikintu cyane cyane umuntu azaba kenshi baragize ivyo bibazo vy'amaconstipation vy'iki ni bimwe tubabwira tuti kurya indya zoroshe zitagumye zidatuma noneho uja kumara iminsi ingahe utagenda muri toilette ugasanga wa mwana mukuru ari gusohoka wabaye nkibuye wahazibije hariho bava nguriye igitoki ngo ucugwara abandi kuva ngo uriye umuceri uragwara hari ibintu muhanura abantu bafite ubwande boreka kurya n'ibyo borya ari umuntu atara kibazo asanganye yo izo nizo ndya n'ubundi dusanzwe turya mu isi yose ariko
nk'abo bafite ibibazo turaheze twababwira ibyo twita amafekira ni ukuvuga ibyo twita ibintu bigumye cyane ni ukuvuga ibyo biharage ibyo miceri ibijumbu na mitende imyumbati hari ibintu turya bisanzwe bigumye ariko niyo bishitse nk'ibyo bitakomeye kuvuga akabiteka mu mboga zoroshe akabijya byoroshe kenshi aheza akamererwa neza kandi akunda kunywa amazi kenshi kuko amazi nayo aratuma bisohoka. dusa n'abasozera kino kiganiro muganga Cyril Ntahomagaze ahanura abantu kwitwarika kuja kwa muganga iyo bibonye ko ibimenyetso twavuze kuko bivuje hakiri kare ariho byoroha gukira. Ku misanzwe umuntu muzima aragera kwitwarete ku mwana mukuru kabiri ku munsi ariko umuntu akabona ati je namara amasaha 28 ntagiye mumva yuko aba ari ikibazo cyangwa ati ndarya nkumva ntibigenda neza bitwita digestion ntigenda neza agenda kwa muganga ati ntazoka agwaye ni ukuvuga muri ico gihe ni ukurondera kuri izo sogi nuko ikibazo kihari umuntu atuciyumvira duteze ugasanga amaze kuba ibintu twita ama complication ariko nayo ubundi umuntu abimenye kare agafata regime kare biratuma izo nkurikizi nk'izo zimushikira. Hanyuma ikindi naco nuko kwitura muganga birafasha cyane kuko ibyo tubanza tugasanga tuguye mu kirundi dufashe imiti kirundi turagerageje batubwira ngo ucumba canke ibindi ugasanga bigiye kutwonona za intestine noneho gusumba n'ibindi. Cyiza rero n'umuntu akagenda kwa muganga tukarabisha n'ipimo bakora kuja kwa muganga n'ibyo biza gusumba kare amaze kubona yuko umubiri wahindutse wariye byandi ahuruje ariko ntuheza gusohoke neza nuko abari ikibazo. Mugeranije n'izindi ndwara kuzivugwa ibyo babitije ku buryo abantu bitabagora kwifuza ko ari benshi batinya ngo indwara yigwe kuvura. Iki indwara tuvura nicyo twita medicalement kuvuga dushobora gutanga imiti n'impanuro bikaba biheze iyi ndwara nk'izindi isanzwe gusa iza kuba indwara idasanzwe mu gihe nkuko nabibabwiye amaze kuba complication uvuga yamara akaba kuziba rwose amaze kuziba rero urumva bisaba ahaja hari abaganga specialiste bashirije bashobora kumubaga hagaca n'ibyo byose bikurikirana babwiye zingene azotira gukira zingene bazoshaka agafuko mu mbavu ingene bazogakuraho batevye ingene azosa gusubiza rwa rugendo rwahora rucamwo ry'amana mikuru murumva ko ariho biheza bikagoranira cyane cyane ugasanga rero umuntu amaze igihe kirekire atarya nyene arya duke ugasanga umuntu ataye ibiro byinshi cyane umuntu babaze amara nubwo wari umuzi ushaka kumuyoberwa haciye igihe arwaye ntabwo ushaka kumenya kuko usanga ataye ibiro rwose ko ntabajya neza. Muri make uburyo bwiza ni uko iyo umuntu yumvise kwiga ibimenyetso yo kwihutira kwa muganga. Yego cyane. Hano dusozereye ikiganiro amagara soko y'ubuzima cuno musi dushimire muganga Cyril Ntahomagaze ndabashimire nawe mwese mwateze yombi Onezime dushimagize nabateguriye kino kiganiro ndabasezeye ndayifuriza amagara meza naho kuwa gatatuza. Cari ikiganiro amagara soko y'ubuzima mutegurirwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Arakoze Onezime dushimagize kwigabane amagara soko y'ubuzima aje kudushikiriza niyo igabane kandi igice gisozera ko amakuru y'uno munsi twateguriye nkaba bari gushima mwebwe mwese mwateza abiri ano makuru bagenzanje umwese kucafashije nkaba ndabakengurukiye mwebwe ivyuma Yesi Kabera ndamushimiye cekimana Emile Nibasumba yafashe amasanamu kuri micro mari kumana Hervé Uhire nkaba ndabasezeye. Ho muri Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye